bavukanye mwumviriza mirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, kaze muri wa mwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana. Tugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi ya gatatu yo mu gihe ca Pasika. Gisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo cy'Ibigwa by'Abatumwa kigabane c'icenda murongo wa 31 gushika ku wa 42. Izaburi yitsa iryo jambo ry'Imana ni 115 kuva ku murongo wa 12 gushika ku 17. Mu nyuma tuzirikana inkuru nziza ya Yezu Kristu kuko twayishikirijwe na Yohani kigabane ca gatandatu umurongo wa 60 gushika ku wa 69. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi Ekleziya yari itekanye hose mu Buyudeya, mu Bugarire no muri Samariya, irakura igenzwa n'icubahiro ifitiye umukama, kandi yari yuzuye uruhoza rwa mutima mweranda. Petero agiye kugendura ivyo bihugu amanuka kuraba aberanda birida, ahasanga umuntu yitwa Eneya atakiva mu buriri kuva imyaka 8, yari kimuga. Petero aramubwira ati, Eneya we, Yezu Kristu aragukijije, va hasi uheze wisasire wewe nyene. Buno nyene acava hasi. Ababirida ni Saroni baca barahindukirira umukama. Mu bigishwa b'Yope hari umugore yitwa Tabita, nukuvuga ngeregere mu Kigereki. Yakora ibikorwa vyiza vyinshi, agatabara cane aboro. Muri ico gihe aragwara, agira karahwera. Bahejeje kuhagira ikiziga, bakiryamika mu nzu yari hejuru. Lida na Yope hari hegeranye. Nico gituma abigishwa bumvise ko Petero yari irida, baca bamutumako abantu babiri ngo bamubwire bati, ntutebe gushikino. Petero acava hasi ajana na nyabantu. Yabaye agishika, baca bamujana aho bari barambitse nyakiziga. Abapfakazi bariho bose baramukikiza, barira berekana ivyambagwa yari yarajisha kiriho. Petero asohora abariho bose, arapfukama arasenga. Ahindukiye araba ikiziga ati, Tabita, va hasi. Ahumuye amaso abona Petero acaricara. Petero amufata ukuboko aramuhagarika, ahamagara abigishwa n'abapfakazi aramubahereza akomeye. Ico gitangaro kiramenyekana hose mu gisagara c'Yope, benshi baca bemera umukama. Iryo ni ijambo ry'Imana. None jeho nzosubiza kumukama ku vyiza vyose yangiriye. None jeho nzosubiza kumukama ku vyiza vyose yangiriye. None jeho nzosubiza kumukama ku vyiza vyose yangiriye. Nzomuhereza ikarisi y'ubukiriro kandi ntabazi izina ry'umukama. None jeho nzosubiza kumukama ku vyiza vyose yangiriye. Ibyo nemereye umukama nzobikora vyose mu maso yabiwe bose bakoranye. Urupfu rw'abamwishimiye umukama yamarushima cane. None jeho nzosubiza kumukama ku vyiza vyose yangiriye. Ewe mukama, jewe umusuku wawe, umwana w'incoreke yawe warankuye mu mvuto. Nzogushikanira inkuka yo kugukengurukira kandi ntabazi izina ry'umukama. None jeho nzosubiza kumukama ku vyiza vyose yangiriye. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko tuyishikirizwa na Yohani. Muri irya minsi bumvise aya majambo Yezu yavuze ati, uburyo umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima budahera. Benshi mu bigishwa biwe bavuga bati, iyo mvugo iratugumiye, ninde yoyemera? Yezu yamara acaramenya mu mutima wiwe ko abigishwa biwe bavyidogera, ababwira ati, ivyo birabatirimutsa. Harakantu nimwabona umwana w'umuntu aduzi iyo yahora. Umutima ni ubeshaho, umubiri ntacumara. Amajambo nababwiye n'umutima n'ubuzima. Yamara muri mwebwe harimo bamwe batemera. Nanone Yezu kuva mu ntango yaraza batemera n'uzomugura. Arongera ati, nico gituma ndababwiye ko atawoza iwanje data atabimuhaye. Kuva ubwo benshi mu bigishwa biwe baciye biyonjorora ntibaba kimugendanira. Yezu rero abwira babandi 12 ati, namwe mushaka kwigira? Simoni Petero aramwishura ati, mukama, turibwirukire nde wundi ko ari wewe ufise amajambo y'ubuzima udahera? Tweho twaremeye kandi turazi kuri Kristu umweranda w'Imana.
turibwirukire nde wundi ko ari ufise amajambo y'ubuzima budahera. Bavukanyi, aho Yezu amariye kugwiza imikate twavyumvise mu ndwi ya kabiri ku munsi wa gatanu, yahavuye amenyesha ko ari we mukate w'ubuzima. Kuva ku wa kabiri w'iyindwi, inkuru nziza yagumishimikira kuri iyo nyigisho yo gufungura umubiri wa Yezu. Uyu munsi rero twumvise ingene iyo nyigisho yakiriwe n'abumviriza Yezu ico gihe, bikaboneka ko itari yoroshe kwakira. Benshi mbere yarabaterimukije, irabatsitaza gushikaho bagira bati iyo mvugo iratugumiye, ninde yoyemera? Mu bisanzwe bavukanyi ntibumva ingene umuntu yotanga umubiri wiwe ngo bawurye, ntibumva n'igituma mbere. Yezu nawe aho kwihindukiza mu ijambo canke ngo agerageze kuvyorosha, yabandanije ashimangira inyigisho yiwe, ariko akongera ko ayo majambo ava kuri mutima mweranda kandi ko ategerwa ku bwa mutima nyene. Nihagira ati umutima ni ubeshaho, umubiri ntacumara. Amajambo nababwiye ni umutima w'ubuzima. Ayo majambo rero sayo guhindagura uko umuntu ashatse, naho yobona ko abamwumviriza bagira bamuhereko. Uyavuga ayavuga uko ari atarya umunwa. Twibuke ko no mu gihe c'umudiyakoni Stefano mu ntango ya Ekleziya, nkuko twavyumvise mbere mu gitabo c'ibigwa vy'abatumwa, Stefano yahowe yuko ariko amenyesha ukuri kuraba Yezu, akabitumbera adaca iruhande. Ubwo uruhamo rwaciye rutangura, ariko rero ubwo ruhamo rw'abakristu rwaravuyemwo n'ivyiza, kuko abahunga bava Yerusalemu bagenda barigisha aho baciye hose, bituma intara zindi, kuvuga intara z'abapagani, zimenya Yezu Kristo. Mu nyuma impore yarahavuye iraboneka, Ekleziya iratekana hose mu Yudeha, mu Bugarire no muri Samariya, nkuko twavyumvise mu gisomwa ca mbere. None bavukanye ijambo ryo dusigara niki? Nuko twokunda ukuri, twame dutumbera ukuri, na cane cane ukuri kuva kuri Yezu Kristo no kwijambo ryiwe. Niwe nzira, ukuri n'ubuzima. Yezu hakwareka kuvuga ukuri, yari kwemera nuko bamwe 12 nabo nyene bamuheba. Kumvise ko yababajije ati namwe mushaka kwigira, no kuvuga ko bategezwe guhitamo gutumbera ukuri kwiwe canke kwigira. Niho rero Petero yabaserukira akereka Yezu ko bamwizeye, ati Mukama, turibwirukire nde wundi ko ari wewe uwufise amajambo y'ubuzima budahera. Bakunze b'Imana, abo batumwa 12 sovuga ko ico gihe bobo bategera inyigisho ya Yezu yerekeye Ukaristiya. Bagiye barategera buke buke mu nyuma, cane cane kuri Pentekote bamaze kuronka mutima mweranda. Ariko ico bari bakeneye muri uwo mwanya cari gihambaye, nuko bamwizigira rwose, bakumva ko atakindi co musubirira, ko atawundi bokurikira. Niho rero bashobora no kurinda iyo nyigisho yiwe igamye idategereka, kuko bamwizeye barashobora kugira bati ntiyotubwira ibitabaho. Bavukanye, rimwe na rimwe turatinya ukuri. Harabatinya kukuvuga, abandi nabo bagatinya kukubwirwa. Nk'akarorero, turatinya ko abandi badoma urutoke ku bugaba bwacu, canke ko bokurikiza itegeko igihe twarirenze. Erega hariho n'abakristu bava mu idini baja mu rindi, canke bakava mu iparuwase baja gusenga mu yindi, kubera ko bafise ivyo bahisha, canke kubera ko batanezerejwe n'ukuri babwiwe. Ugasanga baranatinya guhanurwa canke guhanwa. Cyane cyane nko mu gisagara amaparuwasi yegeranye, ivyo niho bishika. Umuntu akava mu iparuwasi akaja mu yindi, akaja mu yindi, kugira ngo ntihagire aho bamumenya vy'ukuri canke agahunga hana hariya kubera yuko bahamubwiye ukuri. Bene abo bakristu barabura ibiragamo, bakabura aho bashinga imizi, kandi Imana nayo ishaka kutubona turi mu muryango hamwe n'abandi. None rero dukwiye kwemera ko naho ukuri kubabaza uyu canke uriya, niko gukenewe, kuko gukiza benshi kandi kugakiza bimwe bishemeye. Dusabire rero abashikiriza b'inkuru nziza kugira ngo ntibategwe isoni n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dusabire kandi n'abaryumviriza kugira ngo ntibatinye ukuri ngo baguhunge. Amen.